iryo tangazo wasohoye kuri uyu wa mbere, umuhari uharanira iteka n'itekane Red Tabara umenyesha ko wihweje ivy'umukuru w'igihugu aherutse gushikiriza ko yiteguriye kwakira abagwanyi ba Red Tabara bifuza kwitabira umugambi wo gusubiza mu buzima busanzwe abafashe ibigwanisho, abakurikiranwa n'ubutungane nabo bakarengutswa. Vyatumye uwo muhari usubira kugira ico ushikiriza mu gutomora neza aho uhagaze, kugira ntihagire abavyumva ukutariko. Ngo narirya ko ku bwa Red Tabara umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asa n'udashaka gutegera neza ivyo Red Tabara wamye usaba kuva na kera. Ivyo navyo nk'uko umuhari bivuga muri iryo tangazo, nta kindi uharanira atari uko hoba ibiganiro biganisha kwitunganywa ry'amatora meza yo ku mugaragaro ahurikiyemwo abarundi bose. Uwo muhari urongera ukibutsa ko wafashe ibigwanisho kuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwatse uburenganzira abarundi bwo kwitorera indongozi zabo mu mwidegemvyo biciye mu matora yubahirije amategeko mpuzamakungu, kandi ko uwo muhari uzokwemera gushira ibigwanisho hasi igihe ubwo burenganzira bw'abanyagihugu bwosubira kubahirizwa. Kubw'ivyo umuhari Red Tabara uributsa ko haheze igihe kitari gito utumiriye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gutanguza ibiganiro birimwo abegwa bose n'ico kibazo kugira hashobore gutunganywa ayo matora adakumira. Ari naco gituma uwo muhari uhamagarira umukuru w'igihugu gutomora neza hahagaze ku bijanye n'ico kibazo nkoramutima imbere y'abarundi bose hamwe n'abasanzwe bashigikira Uburundi.